ni kino kintu burya tugiye kuganira ko benshi bakunda kugitazira amazina atandukanye, ariko kugeza none umunsi ata muntu burya gifitiye isobanuro yaco. Naco burya si kindi agafaranga, akanoti, benshi bakita ngo ninzingwa, ako ushobora kurondera ukaronka cyangwa ukakabura bivanye n'igihugu bamwe baba baherereyemwo. Umwe wese burya atazira uko agomvye. Mu Burundi ukaza wumva ngo n'amarundi, ngo n'indishi y'akababaro, ngo ni tax, ngo ni giturire, ngo n'agafanta. Kose tugaruka gusanga ari akanoti, amafaranga. Mu Rwanda baraza kutubwira muri commentaire, ariko bayatazira amanyarwanda. Muri Kongo ngo n'amakongomani, mu Bugande ngo n'amagande, anaho dusangwa amashiringi. Sinzi rero burya tubo yavuga gutandukanye. Umwe wese iri muri commentaire ndabatumira ze kuvuga ati iwacu aho mperereye, cyangwa nagiye kurobera, cyangwa gupagasa, cyangwa kurondera ubuzima, amafaranga bayatazira uko, agatuma amaraso aseseka cyangwa ibyishimo bishobora kuza, agatuma ushobora gusambana, ugasambana n'uwushatse, yaba muremure cyangwa mugufi, uwuvyibushe cyangwa uwonze. Nuko agafaranga gashobora gutuma urya icyo ugomvye, wambara neza, ukagura icyo ushatse, ukajya aho ushatse. Agafaranga gashobora gutuma uhemuka, ugasangura umugabo ugahemukira umugore wawe, cyangwa umugore wawe agahemukira wewe umugabo wiwe. Ukibaza uti kano kantu burya ko ari agapapuro gasanzwe, kabidukoresha gute cyangwa kabikora gute? Naho rero tuza kurabira hamwe, mbega kubera iki bahise amafaranga? Amafaranga akora iki? Agura iki? Yica iki? Akiza iki? Muri byinshi tuza kubona, amafaranga ashobora kukubuza ubwigenge, cyangwa guha ubwigenge mu gihugu iki cyangwa kiriya, cyangwa aho ubaye. Amafaranga burya ashobora kukubuza amaragamo, ashobora kukubuza umutuzo, ukagira uti ni ka kanoti bashobora kuzingazinga bagashira mu mufuko cyangwa kakanatakara. Ariko n'amafaranga uvyumve, benshi bayita ngo n'amahera yaharurika, ariko ngo bafise amafaranga ni babandi bafise atabarika. Aho naho hari uvuga ngo je burya mfise ntica ntikize, abandi bakagira bati natwe zirakwakwara. Aho uza wumva ngo ni ntazingwa, aho bavuze ngo amadolari cyangwa inoti nyinshi ushobora kutazinga ngo ushire mu mufuko, za zindi batwarira mu masakoshi manini. Iyo ugiye no muri banki burya kugira ngo yabikishe babanza kuguha umurongo wihariye. Abayafise burya barabizi, nta n'impamvu yo kubitindaho. Amafaranga burya atuma ukora icyo ugomvye, yaba kibi canke ciza. Amafaranga icyo yahamagaje arakizana. Abamaze kubicamo barabizi, abatarabicamo burya muvyumvireho. Iterambere ushaka riraza, amajambere akiyongera mu gihugu canke mu muryango. Rero umvise amafaranga n'akantu gatosha, ariko kajugumiza isi. Aho benshi bakubwira bati burya havuye Imana ubwa mbere, hashobora kuza amafaranga ukivugira iryo wigombeye ukirenganira. Kubera iki? Akanoti. Kugira ngo tubitahure kumwe, reka duhere ku kintu cy'ingenzi kiri imbere twakuze twumva kihari, kinavugwa, kinayagwa, cigishwa. Amabara amafaranga yakoze kuri Yuda w'Isikariyoti, muca muvyumva, aho yagurishije umwana w'Imana. Cya wibaza kuba vyemera umuntu akitora akagira ati uno muntu w'inzira karengane, reka ndamudandaze nironkera akanoti. Buryo uwo muntu yarinze abikora, natwe abantu dusanzwe dusomerwa ijambo ry'Imana ku munsi ku munsi, icyo tuma tudahemuka n'igiki. Ariko ugiye kubiraba nta mpamvu. Imirongo burya ni myinshi, uwo vyisomera wa muntu uri kurantegereza muri Matayo ikigabane cya 26 kuva ku murongo w'14 kugeza ku murongo w'16. Aho hose haravuga ibya Yuda w'Isikariyoti,
ingene agafaranga kamukoresheje amabi, ingene yironderera amafaranga kugira ngo agurishe umuntu, kandi umuntu burya w'igihangange w'intakogwako yavuga rikijana, azwi ko amateka burya atabarika, yakoze ibitangaza aha ndetse na hariya. Si ibyo gusa, ugomba kubona Yuda w'Isikariyoti icyo amafaranga yamajije cyangwa icyo yamaze kuri we kugira ngo ashobore guhemukira umwana w'Imana. Genda muri Mariko kigabane c'14 kuva ku murongo w'10 kugeza ku 11. Aha hose baratwereka ingene wenyene yitoye, aravuga ati uno umugabo ko mumurondera habuze iki, je ndashobora kumushikana. Kandi Yuda burya w'Isikariyoti ari muri babatumwa 12, ubanza ari wagira uwa nyuma, ariko aragira ati reka reka ku bandi wa nyuma bashobora no kunanyirukana, reka mbanze nkure mwakanje. Aho naho bamaze kumva ko ashobora kumuzana barishimye, bamwemerera akanoti, amafaranga burya ntaca adakora. Aho benshi bakunda kugira bati icana ni ifaranga mw'abantu mwe, aho uzokibona burya uzogice kure. Iyo burya akanoti gakora ibikomeye. Si ibyo gusa, genda muri Luka ikigabane ca 22 kuva ku murongo wa 3 kugeza ku wa 6. Ahose barakwereka ingene Yuda w'Isikariyoti yavyitwayemo nabi, akagurisha uwatogurishije, uwatawundi muntu yigeze amwubahuka, ariko aragira ati ivyo n'akantu gasanzwe, ni ibintu bitoje kubikora na kanyisasi. Genda muri Yohani kigabane c'13 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 30. Ahose barakwereka ingene yahemukiye umwana w'Imana, aho Yesu canke Yesu ubwiwe yivugira ati nukuri ndabibabwiye, umwe muri mwebwe araza kungurisha tu. Uze kuvyumva yuko yaravuye gusenga, aragira ati nubwo twicaranye, umwe muri mwebwe araza kuntanga, bantware banyice urupfu rwa munuko. Aho hose batwereka ingene Yuda w'Isikariyoti yagurishije umwana w'Imana, akagira ati kuba ntomugurisha ahubwo nuba mpomvye. Mu kumugurisha navyo urazi ivyahabaye uko yabikoze. Yagize ati ubanza mumuvuga mutamuzi, abahungabaniriza umutekano mutamuzi, je ndamuzi turirirwana, nzi uko atambuka, nzi uko yambara, nzi uko afungura, byose burya ndabizi. Rero akajede nza gukoresha, je ndagenda ndamusome, mumubonereho muce mucakira. Aho hose muri Matayo kigabane ca 26 kuva ku murongo wa 48 kugeza ku murongo wa 49 baravyerekana neza uko yabigenjeje. Aha hose uraza kubona muri Zakariya 11 kuva ku 12 kugeza ku 13. Ahose barabereka ingene burya amafaranga yakoze ibara aciye ku mutumwa wande wa Yesu canke wa Yezu, akagira ati kuba amafaranga no yagisha, ahubwo notuma ntanga umuntu nkanje, ntaravye igihagararo, ntaravye ico yamariye cyangwa yamariye abandi, bakamutwara bakamukoresha ico bigombeye, nanje amafaranga nkayasigarana, amaraso agaseseka. Hariho buryo ugiye kuraba amafaranga akora byinshi. Amafaranga aratuma wica, yotuma usambanwa cyangwa usambana, aratuma benshi bahukana. Kubera iki? Amafaranga ugasanga ntayo, abantu bakahukana, ugasanga arahari, abantu bakahukana, hakaba mu bimwe byo gucana inyuma cyangwa byo kurenga ibigo. Nimba umugabo agira ati je ndifitiye amafaranga, ntegerezwa kurya ko ngomvye, njane n'uwo nshatse, ahuza gusanga yabikoze atakuzuyaza. Ugasanga n'umugore mu rugo akagira ati kuba nifitiye amafaranga nirondereye, tukaba tubana n'uno mugabo byasanze ndayafise, cyangwa mfise izindi nzira nicire mu nkarironkera, kubereka aza kumena umutwe, reka ndamwereke burya ko amafaranga ataca tokora, akamusuzugura, agaca agenda akironderera twa dusore tukibasha,
canke ba bagabo banganya amafaranga, umwe agira komande undi akagira indi komande, bakagira bati reka twirire ubuzima, ngo ikuzimu burya ngo nta munyenga uriyo, nta vyo kunwa, ngo nta kuryoherwa burya biriyo, bakitwaza utujambo nk'utwo n'utundi burya dutandukanye, berekana ububasha bw'amafaranga. Si ibyo gusa, aho bagira bati ndabisubiyemwo, icananiye akanoti cova he, nta naho cozana na burya. Naka kubera umuyumvire nabi cyangwa ugasanga banamwibesheko, ukagira uti je ndabona vyongora kumushikira, reka ntanga agafaranga bamunzanire. Kandi bamuzana uko ugomvye, bamuzana atakuguru kuriko canke ukuboko canke atanizosi. Ubwo n'ububasha bw'akanoti, ububasha bw'amafaranga. Naka kubera wabuze aho umukura, ukagira uti reka nsorore, bihimbe numvishe abandi ko ndasororera ko naka ari mubi. Agafaranga ugafise umufuko, ukabasororera, ukagenda ukarema ikinyoma, ukagira uti reka ndodobereze naka, bamubone nabi, bamumve nabi. Kubera iki? Agafaranga. Amafaranga ntayo ugira, abantu baragusuzugura, bakagira bati nubwo afungura nakuka kanyuma burya kigenderako, simbona n'impamvu akiri kararuhisha isi ayigenderako. Aho urumva bamaze kukwica kubera iki? Ubukene wibifitiye. Bene amafaranga bariko bagucira imizi kuzimu, bagira bati ikibanza burya uri kuracamwo ntabwo ari icawe, ni ca bene amafaranga. Ariko bakibagiza neza ko wogira amafaranga utagira Imana, ahubwo utahukira kumaramara. Ugasanga bamwe bishimira amatungo adatunganye, ariko bakagenda bakaremera ikinyoma wa muntu wa nyarucari hari inyuma yifitiye amahoro yose. Ntawe abuza amahoro, ntawe avugira nabi, ntawe uyiba. Wanabibonye ufise amafaranga, ukagenda ukamuvuga yuko atacari atacamaze. Kubera iki? Umusumbya amafaranga. Wari kumuha n'ibihumbi 5 canke ibihumbi 10, ukagira uti genda nawe burya wibereho, nta mpamvu yuko nawe utobaho. Ukaniyibagiza ko burya n'uburi ku munwa bukoroka, uri kuravuga uno munsi uri kumuvuga burya aho uri burya hari abandi. Ejo nawe burya barashobora kukuvuga, isi irazunguruka, ico ufise hari abacigeze, kandi ubanza ubu tuvugana ntabwo bagigifise. Bamwe barapfuye baragisiga, abandi ni bazima baragwaye ibigwara bitandukanye, ntaco kiriko kirabafasha. Ubundi twishimirize iki? Abasoma ibitabo bitagatifu bagira bati uzokwishima burya azoshime ko yamenye rurema. Ibindi burya nivy'akanya gato, nivyo tubonesha amaso, nibirengana, nibiduhuma amaso, nibitwongoza tugasanga duhemukiye abandi, tukibagiza neza ko natwe burya dushobora gusanga twihemukiye. Nakaraguhaye akadeni kudufaranga, arakubwiye ko vyamugoye, ariko ugahitamo kumuvuga nabi cyangwa kumutangira agafaranga kugira ngo bamurimbure, witwaza ya migani ipfuye igira iti hakuba imbwa no bimva. Hako no kwemera agasuzuguro, reka mpemukira umwana w'umuntu. Barinze bahemukira umwana w'Imana, cyawumva rero umwana w'umuntu we n'akantu gasanzwe, ni nko kuyora umusenyi hamwe ukongera ukawusesa, ukawutaho wigombeye. Ubundi tuvuze amafaranga burya twayavuga ko vyinshi. Amafaranga burya ntaca atazana, nta nico burya atarungikaho yigombeye. Wifuza kuja i Burayi, wifuza kuvayo n'agafaranga. Ntihabuza abari Burayi burya babuze ingene bavayo kandi bakumbuye mu gihugu iwabo, ariko kubera ata mafaranga ushobora kusanga uhuraho nawe ngahura urahuricaye urafungura kabiri ku munsi, ariko ntuha agaciro bari hanze. Kibaza yuko burya bafise amafaranga, kumbe kugira bayaronke bariruka burya n'agatuguta kakabarenga. Ariko kubera ushobora gusanga unayafise utazi impamvu wanayarose, hamwe bagira bati wavutse usanga vyuzuye, wavukiye mu vyuzuye, ntabwo uzi umuroho kurondera amafaranga. Ugasanga abandi uriko urabavuga naka n'ingumyi, naka ntaco yikura, naka ntaco amaze,
ngo Imana imurabe icoroshe ugatangura kumusabira imigisha ku Mana idafise ishingiro. Kubera iki? Kuza kwitiranya ibintu. Si ivyo gusa, ugasanga nawe uri ngaho ufise akanoti ntabwo ushobora gufasha mugenzi wawe canke umuryango wawe, kubera ubona agahuza burya gahisha, ukagira uti ntaco abuze. Kumbe vyaranse, yemeye kwishira ko agahuza kugira ngo ntibamuvuge nabi. Bene amafaranga arega burya nibo ndiko ndavuga, kandi ugiye kuraba burya nta mpamvu yo kuvuga abandi nabi. Nimba ufise burya ufise uno munsi, abandi ejo bazoba bafise. Kandi nimba bagusega ushobora kubasega burya isi irazunguruka. Isi irazunguruka wa muntu uri kuranyumva. Kuba batakuvuga burya ubavugira iki? Byo kubera vyiza burya uvuze umuntu wamuhaye, kandi burya nta n'impamvu. Kwa umuvuga nabi ko wamuhaye burya kuvyo ufise, yaba utabifise ntabwo wamuha. Kandi nawe nimba vyohimbejo akaronka, kuko bagira bati abagabo burya ntabwo baronkera rimwe, baba basemana. Ejo nimba yoronka akaguha akongera akakuvuga, ntabwo ari ubuntu bw'ubushinga ntayo bakoresheje. Ubundi baragira bati umugabo nyambwa avugira icyo adafise, ariko azirikana atazi n'ingene azohava kironka. Amafaranga burya ni ikintu burya c'ingenzi, ariko amafaranga arateranya abagenzi, bagakekana, bakinubana, bagatukana, bagatyozanya, bakararazanya. Kubera iki? Amafaranga aratuma benshi burya bakura impunzu batozikuye. Kubera iki? Kongozwa canke kubeshwa. Aho bamwe bitwaza ya migani igira iti ngo iyo ufise burya ibijumbu utwara imbwa wipfuza, yaba niyo umubanyi burya urayambika umunyororo. Iyo umunyororo mu izosi ukayitahana kandi utigeze uyitobera. Ariko kubera ibijumba gusa kandi uyifatiye kuvyikunda, abari n'amatwi burya mwumve, bavuze ibijumba ntabwo bavuze ibijumba twumva. Ikada ni ya mafaranga, iyo ni imvugo mbabarira amatwi. Umugore w'abandi ukagenda ukamutwara kubera iki? Amafaranga. Ukamwereka imigambi n'imigabo wifitiye, ukanamufasha kugira ngo asuzugure umugabo wiwe. Banubakanye imbere y'amategeko, mugaca mugenda kubera amafaranga mukabrikora ibi na biriya, impapuro za magendo canke sinzi uko mubigenza. Ababikora burya bisubire ko mwabantu mwe, kugira ngo bihimbe werekane yuko ari ushoboye. Impapuro nzozirondera, urubanza nzorukora, inzu ihenze burya nzoyikota, ndetse urupangu rutagira uko rusa nzogubaka mu misi ngahe. Aha kwa kwiyitira rya jambo ry'Imana. Rero amafaranga burya akora ibikomeye, aho benshi bamaze kuyagira n'Imana yabo bagira bati burya je ntafise amafaranga, reka nta gatiro ntora, ahubwo umengo mu mutwe vyavanganye. Benshi barabesha kubw'amafaranga, abandi bakavuga ukuri kubw'amafaranga, abandi bagahemuka kubw'amafaranga, abandi bagatubwizigirwa kubera amafaranga, abandi bakanaburonka rega. Abakwa bagakwa kubw'amafaranga, abandi bagahemukirwa kubw'amafaranga baba bayabuze, bakaba banayafise ariko bagahemukirwa kubera iki? Batashikanye aho bifuza bene kuyashaka. Iyi miryango irabizi, nakatanze inkwano nke, nta mpamvu yo kugenda kurya mutindi. Reka ngo bisabirasabiranira, abato basabiranire hagati yabo, abatunzi nabo burya hagati muri bo basabiranire, abagena amatongo, inka ndetse n'ibindi habe kugabiranira bifatiye kuki? Kuri ya migani burya ya hato na hato, ngo batanganye iminwe burya ngo ntabwo baramukanya, abatanganya amatako ngo ntabwo boshobora kwisigira hamwe. Ubundi abarundi barashoboye, babicisha mu migani ariko baba bavuze nimba uri umukene burya uri umukene, rondera abakene munganya ubukene, abari bo mujana musangira munaganira, abari bo musabiranira abageni, mugabiranira amatongo mudafise, mubane mu bwo bukene. Abatunzi nabo bicarane ku ntebe z'ivyubahiro, bahana abageni, banahane niki amamodokari, amaparasera, amatongo.
ubundi rero amafaranga burya akora byinshi, avugisha byinshi, ajana ahatandukanye. Rero nta mpamvu burya amafaranga woyishinga abatayagira ngo babura amahoro, ariko uwogira burya n'uwogira Imana irimo amafaranga, kubera byose burya biba bitandukanye nuko benshi babyifuza. Rero kuba wogira amafaranga ugasanga mwayo mafaranga ufise nta buntu burimwo, ubundi amafaranga nayo urondera ukaronka, ariko nutakaza ubuntu kubwo amafaranga ugasanga wabaye impemuke ndamuke kubwo amafaranga, ugahemukira umuntu ukagomba kumwicisha cyangwa kumupfungisha, ukagenda kumwararaza, ukagenda kumuvuga ko ivyo utazi, ubundi umuvugira iki? Nimba yafise yamuhe, ataye ufise naho ihuramire. Nta n'impamvu burya yo kuza kumuvugira ivyiwe ataca umuhaye. Vyo nagahimba burya umuntu ukamuvuga wamuhaye, ariko nimba ntaco wamuhaye uramuvugira iki? Ubanza barinza ari birikira kuvugisha canke ari ubwo bukene, nayo ubundi nta mutunzi ashobora kugenda ngo afata akanya avuga umutunzi mugenzi we. Oya, baricara bakaganira kugira ngo bapange imishinga yabo y'ivyo bagomba kugeraho. Natwe abakene ba Nyarucari ugasanga turi muri ya majambo y'amatiku, muri za gisumbi kivi, tukazoganira guhera mu gatondo rikaminuka, ariko mwaza kuraba mugasanga umengo mwatakaje umwanya, ariko nta nivyo munabona kubera niko kanya. Abandi nabo bafise umwanya wabo uhuriranye nayo mafaranga yabo. Ubundi abantu turarinda gufata ukicara amasaha ashika 5 nubwo ikiyaga ari ngirakamaro, ariko ugasanga muri ko murayaga ibintu bitagira fondema, bitagira formule, bitagira iyo biva niyo bija. Muricaye nta kintu muza guhaguruka mwapfunditse kijanye n'iterambere riva kuri mwebwe babiri rije ku muryango, mu gihugu ndetse n'amahanga ashikirwe. Kubera nimba ufise amafaranga afadika, ntaco tumutogenda kurondera ivyo gufasha mu iterambere ryawe canke ry'umuryango n'igihugu ndetse hakurya y'igihugu. Ariko kubera amajambo asumba kurondera, ufise umwanya wo kuvuga gusa. Rero tugabanya amajambo bantu mwe, tugwiza ibikorwa bishingire kuki kuco twifuza twoshikako, tuze twiruhutse tugira tuti ico twahabiye twakirose. Ariko amajambo ngo ntabwo yubaka. Ubundi yaba nimba ari inzu ukaba ugomba kuyubaka, ntabwo uzoyubakisha amajambo. Ivyifuzo bibi vy'umugabo burya bituma ashobora no kwiyahura, ugasanga mu mutwe hawe harimo amapra atandukanye. Nifuza inzu ihagaze uku, nimbura umusore ukifuza umukobwa ameze uku, ariko no kugira umushikire burya isi yorora urabizi, uzotanga inkwano bagucira ibi ndetse nabiriya, utegeza kumwitwararika. Ariko ivyo vyifuzo rero bidahagaze neza, urabe rero bihagarike canke ubiteze imbere. Burya nta kidashoboka, byose burya no gushaka kwa muntu aba yifuza kugera hageze. Ariko byose biva hehe? Havuye Imana mwabantu mwe, n'abantu nyene b'ivyubahiro nk'abavyeyi bacu. Ngo amafaranga turabire tudasumbisha amafaranga Imana, ahubwo dusenga Imana iduha amafaranga tugira itunga ritunganye, byo tubera vyiza. Ariko mwumvise imirongo two kwisunga abatanguye guhemuka bakubahuka n'igiti giturirwa, ne barinze bahemuka kubwo amafaranga make mazima y'intica ntikize. Amafaranga 30 imirongo nayibahaye mugende mwisomere muzotahura uko vyagenze. Hari n'ibindi bimenyetso burya byinshi twozana tukerekana bihagaze kubwo amafaranga atuma uhemuka, atuma udahemukirwa. Byose burya bivana n'umuntu, bivana n'ingene uba wongojwe n'ayo mafaranga gukora iciza canke ikibi. Rero kubwo amafaranga burya ducishe make, ibindi burya tuzobishika ko nta mpamvu yo kwinjira mu vy'amatiku kubwo amafaranga. Ushobora kuronka canke ukabura, ariko ukanatuza ukagira uti cyo ntafise no munsi
ejo ntegerezwa kuzoba ndagifise. Byose burya n'umwete kandi byose ngo ni mu mutwe. Yari Kava Burundi Jean muri Komarayaga nawe. Ikiganiro ni handi nyene Mirembo Official TV. Dukomeza tubazana n'ibindi biganiro bitandukanye, ariko mutibagira kugira subscribe, share ndetse na commentaire kugira ngo dukomeze tubaronderera n'ibindi burya bitandukanye. Ibiganiro burya biruzuye. Nawe uri kuranyumva mukobwa, muhungu, mupapa, mu mama, burya nawe urahawe ikaze. Imiryango yuguruye ku bwamwebwe mwese mwifuza kugira icyo mushikirije kugira ngo habe iterambere kuri twese, n'igihugu burya gishikigwe n'amahanga asidukane niyo nkaza kuraba ingene twateye imbere turondera amafaranga afise ishingiro. Murakoze.